Amahoro atangwa n'uhoraho abashwamwa mutumbereye hose urukundo ni rwarundi kandi tubakunda turahinduka niba abandi nyene ni kuri West 3 akaburungu Black TV akaburungu Curb Instagram na tsa Facebook asanga amakuru atandukanye ava muri Black TV. Anyway ni big good kuri micro ino musi shaka tuturaga gatoyi cyane n'umwige usaze mumenyereye nawe yundi ni INES Raguel ni INES usaze mumenyereye cyane Karaoke yagiye akora imiziki itandukanye amakaro gatandukanye yaciye muri Peace and Love n'andi ma band atandukanye yacamwo yarakoze ibintu byinshi cyane amakava barimvye benshi yakoze yameka cyane ku cover yakoze ya Simi ni cover novuga ko isa nk'iyamudugije gose yapaye ko na Karaoke yamudugije ni Ines rero no musasha kuza mu bwa Black TV kugira tuyagire ivy'umuziki wiwe inyuma muri Peace and Love yaceje gukora iki mbega rikakora iki gushino saha agiye gukora iki akakorana n'abandi bimeze gute rero twamwakira muri Black TV aho twakorigana muri Black Records uko mubibona ni studio novuga y'amateka studio nziza cyane karibu cyane kandi muri Black Records muza makora indirimbo zisa neza zitomoye ziyagayaga zifite sound nziza kila kitu meza cyane ushaka kutondera kuri Black kuri 79 086 943 ni nimero yo telefone kugira ngo ushake kuronka service zihuta zinyaruka canke naho kadushikira aho dukorera ni mu Gasenyi hafi ya Paulina ni juste hafi ya Paulina Gasto yushitse wacoza Black Records cyangwa Black TV korera hehe bashaka kurangira hikorera ata nkomanzi nimwe rero reka ndabeke sindabanyotize cyane ndabareke muze mu kwikeka kigaho twakoranye na INES Raguel mu bigo vya Black Records cyangwa mu bigo vya Black TV. Unakukia chaza sana nani sana binga agachanwa gake nuko nyene ndatsinzwe Jena ba na Moi je croyais que iri kuri YouTube channel ya Sanbi izi zose cyabara hindi izina anyway basi ntaco wowe nturimwe mu isanzo ni tizo wese irimo ubwo ari ndi barimba nanzo na Sanbi featuring
bifeshe si hari kuri ivyo nta bintu byinshi no bivuga ko gusa hari ibintu biri mu migambi biri yavo yo gukorana nawe ivyo ntaco no bivuga ko vraiment mvuga nka kubitobora abashe mvuga nka kubitobora kubitobora ibiki navyo ni vyatari si vyatari ibintu bisanzwe go nacho okay tuze rero sasa kundiri mu bwayo mbeki indi misohoka sati yawe ni sati yawe slay na masati yawe bishabaye ko akajagari keshi kajagari mariage ndashaka kumenya mariage Raguel ushafura ndayisize gabaje Unagire hariya manza wicare shanga naho ndoye kuko ivyo nabize nawe bidusiguriye neza bo ndimo shaka kumenya ubiya byo bya mariage byatanga kuza gute mariage nukuri kumana barakubesha si jewe Raguel ninde none c'est pas moi c'est qui non je nta bintu vya mariage basi dushaka tuyasi byari byo wasi byabaye kuko twabitwese tuje kwica kure aba ivyo ma save the date iki navyo bo jera muri start oya si jewe vraiment vya save the date basi byavugiwe basi ibiki rero yuko we na tizo bashaka kubaka dushaka kubaka mukundana basi ivyo je urazohimwibariza uramurondera ndabira umwana bize karavyanga ndashaka strategy genda umurondera no nkumaka bikwavyanga atavyutse mwaje hayisha kuba abakunzi bakayibonana oya sawa genda umubare basi byari bikije byari byabaye ivyo vyabaye wegenda vyabaye nukubera nyene ko hari ibintu byo biri mu ndirimbo bazobirabe ndabyazo indirimbo bazakwira kuri YouTube bazogende babirabe nivyo vyabaye ariko ibindi navyo ugenda ububaza uriya muhungu nyene tizo voice lay ariko na why postinze nawe none sishobora gupostinga no nishije postinze why postinze kubera none ni ibintu byapfuye muri rya ndirimbo nyene za posting okay wari ukunda mufitana nemwe nawe kuba kudufise uko hacaje kwa mariage jiraho hamwe kubera je wozo bibazuriya nyene jewe kweli je ndakurongitse hariya nyene ndogisa kwa ntuze kwa tizo nta kibazo kanzojaye okay tubandanye gato y'indirimbo d'abord félicitations ndagaruka kandi nimeze neza cyane kwa kuri audio na video merci ikintu wowe wumvuga uti jewe kino kintu carangwa kino ndirimbo ni giki kuva kuri oya tutaba kuri audio kwanza audio kwanza je nta kimwe cyangoye je sanzwe urifise kuri bishoboye byose haba kuri video rero kazi iko akazi ngoma nibibazo byagenze gute oya yo tubwire tuti byagezwe no kuntu byangoye n'ibinini ni byari byorosha sha kandi bamwe ngumvise amasenariyo menshi cyane mwashuti zimwe ngora gute 2 jours gusa hanyarukije n'ibisuko burahindagura era kazi muragusuka none deje uko nzi kumukubasuka ngo babitwara hasi oya bijya ni ibintu bisa bon ni ibintu bitabona ko atari ibintu byinshi ni ibintu bisanzwe nyene mugabo nyene bitagoye nyene bon binyaruka urako atari bijya bisuko byinshi cyane bamara mega ko bafata nk'umusozi ko arisukisha amashwa yake n'ubundi byakugoye ko nyene oya gusa nyene akazi nyene ugakundura urakora nyene ushaka ibintu byiza urakora nuko gusa ntibyari byoroshe kabisa okay ntwayisha rero sasa kinja kugoye n'igihe uvuga ikintu cyaramvurutse kabisa reka sha aho nega sha tubwire oya kweli nibiki mbaza basikimwe basikintu cyangoye nga kumbona ibyashaka ku we vipi aho kitwera hanyera aho ari ndiye aho nta cyahubwo ndana ko bya bimeze neza byose none nga urumva ibyo ubona byose byarangoye rero oya hari ikintu mbara ngo nyine wagize amaboko cyaramvurutse bako ndavyumvira kandi mutare gusa video Bireza ndakubwire gusa video iyo ariyo yose umuntu wese amaze gukora video arazi ko igoye rero nitwoja muri detail ngo iki ngo hango nage oya biragoye gusa biragoye kandi biraruhisha kandi birastressana gusa ntivyoroshe kweri byarangoye cyane abantu b'Imana nukuri mu vyumve kandi cyane tubandanye rero ibintu ari muri acting utari okay wari comfortable wenyene mu gihe muri kumwe na Tizo ukanaga mengo nta comfortable cyane hari impamvu yawe vipi wewe
Sijata kujua sasa. Sio kuna niuliza mimi. Wewe uzombaza rero umusu pan Jesse nkene umviriza tubandanye ibindi. No byasa uko abyaha byose. Tuvuga ibindi. Yakubajije ke n'uzaza kunyishura. Ibi byose gutubandanye. Neje wamboye muri A Music. Ijani featuring urayibona. Wewe. Mimi nakubwiye ko musa nazucu. Oya kwe ndusa nazucu kwe. Amataba mu merico kimwe. Probleme y'amatama yoyo. Ufite ndimo yazi ucuziwe kuririmba. Yagote. Ijya number 1. Sukari nayo. Sukari. Wapi si cha. Number 1 tulimbe gato tumwe number 1. Okay. Urazi ikije gitero cyo muhungu. Cha Levane. Privane boy. Oya, ndakunda kibiri. Okay, twagiye. Tangura bonega ni utangura. Okay, basi twabicitse ubunye ni utangwa nshya ndizima mu nyuma. Uchuririmba ntuzenya refrain. Okay. Ausukumi damu moyo unasukuma upendo wangu, niko mahaba ni mambo sawa sawa. Penzi nalimong'onya kibogoyo, nimepata saizi yangu, yani nalioga sokunawa filimbi nitapuliza kuita ndege waje, raha zimefuruliza wako natokaje, hadi bububu mepitiliza, tuko kwa bibi pande, taratibu naniliza baba. Taratibu? Tubandanye. Manoga ndachana chandirimba nandi. Tulivoroge varanga chimeneza kunengoa kwa ngwaru, nikiandae kitanda shuka za maua ya maru, kisha tugonge na vyanda mambo ya kujizimua na valu, tufunge upande kanga babu Juma we kwa roho kwa ngaru. Oh baby you're mine. Number 1. Guys, naririnze kwa nyine nivyo nyine nzige mu isanzwe nabiri birenga ngaho oy. Ikintu cy'amakava no kuririmba indirimbo za wenyene. Ugumbe ajya. Ibintu bigoye. Yani niki kigoye? Ni cha kingoye ana kim. Ni wewe warinze makova cyangwa gusumbiza izindi? Nakubwiye. Bivana niki bivana nuko ntakeneye ko nicara umwanya munini ndi mpoze. Nikindi bikava ku bintu by'uburyo kubera ko urabizi indirimbo uburyo bwinshi. Ni uburyo bwinshi cyane mu gihe udafise umuntu agukurikirana. Nico Chuhitamo kudahora nyene ugakora ibishoboka ibyo mu ngano uburebure. Ariko INES warabusanisha bagufasha bashaka gufasha cyane. Bo benshi ndavyibatse. Impamvu yatombe dakora yari yahe? Kuko nabonzi. Yes, nivyo hariho ego umuntu ashobora kwipfuza gukorana nawe mugabo afise objectif nawe nyene ubwiwe. Ntabaje kugukoresha ngo ari urukundo ikiyoya no ucanke ngo yakumva ikigongwe no. Urumva nawe nyene urumva ko hari ibindi bintu nawe nyene abarondera babona ko nawe ushoboye ko ivyo bintu biza gukunda. So rero hari igihe usanga ibintu byo kumvikana. Anje tuvuge nka contre ugasanga contre iragoye, hari ibintu ntakeneye canke we akeneye kusha munandi ntabikeneye. Mugihe rero ibintu nk'ivyo bitabaye biragoye cyane. Kugira no shika umwe tubane batanu cumi bibaho kanka nyene. Sikuvuga ngo biranka. Canke hariho n'abandi usanga bavuga bigahereraho, hariho n'abandi nyene ugasanga ibintu ntibihuje nyene. Canke nibi munye usanga ari musa ibintu byinshi gusumba ivyo umuntu uzozanya amahera. Shaje nta management nimwe ndajamwe mugabo gusa. Sinje sinzi kuko je nk'ivyo ntavyonzi gusaba iki. Gusaba nyene gusaba. Ugasanga nyene bijyana musaba uko bafasha cyangwa bakore ugasanga bibaye byinshi cyane. Oya sikuvuga ngo ico ngo bibaye byinshi cyane ni kujya nyene ugasanga umuntu ariko araguha les conditions sanga nawe zitakorohereza mu buzima. Nivyo. Okay guys, langue no tuyikoma. Okay
hari ibintu byinshi usanga biba kugira ngo bimfashe umuntu kushika hageze ntituje ngaha tubeshanye turazi yuko Ines yafashwe cyane na karaoke kugira aduge cyane kabisa ura planifye cyangwa urapanga uzosubira muri karaoke ko wakaye n'ingoga ego sinzosubira kuja muri karaoke kire bon karaoke uriko urambaza karaoke kurambwira karaoke igiye mu kabare na planning nta iyo planning na office ntavyo wifuza oya na office kweri parce que bazi kwifuza no ugira umbaze niki navyankiye no ntaco navyankiye idayeho n'ubuzima buryoshe cyane bwa karaoke cyane gusa karaoke probleme ya karaoke nuko uba concentré cyane na karaoke ugasanga hari ibindi bintu ukura donc nuronko umwanya ukwiye pour méditer urumva usanga uri concentré cyane no kuvuga ati indirimbo shasha yasohotse canke indirimbo iri muri amanota ki déchiffrement ibindi umwanya wose weekend yose ugasanga uri occupé ugasanga utasha utevye ugasanga ni wa muntu bon ni byinshi kweri hari abantu bataja bivuga sinzi ko abandi bamaze kubabaza intambamye ya karaoke iratuma n'umuryango wawe n'umuryango yani ni vya bindi na fete yo mu muryango ije utayijamwe kubera iki soit warushe soit urafise evenement ni kuruha gusa nakazi kweri biratuma ukomera cyane ni vyiza mugabo ni formation nziza kweri kuri je ni formation kwiwe vraiment yagufashije yigushikana ico kintu wacemeza kandi ndavuga ati karaoke vraiment no vuga kweri ko karaoke yaramaye izina rinini cyane sinaye bwabone nje sinzi undi ko nakumenyera muri karaoke ne vraiment sure ngiravyemeye wait ego uzomeye kuri paroisse mu Buyenzi none kuri paroisse none kuri paroisse none kuri paroisse naho wari kumbona wari kumenya ko je ndirimba karaoke gute ntaco nakumenye Imana ishimwe yoni ko kaza kumenya kire logarithme anyway okay abarivyi benshi barimba amakaraoke bacenda system zo kurimba sanga charimba n'indimbo za mengo ziri ampe za makaraoke ariko nazumviriza ndakona karaoke nashaka hakidomo indimbo zo kuntu ziririmba mwumva kumengo ni karaoke 100% bakunda urumva ni gukunda mengo ni live kumengo yego bibaho ugasama backing menshi none ebiraryoshe urazi karaoke ni ryoshe reka sha ariko mengo ntizigira vibe cyane mu bantu nje gituma bivamo kubera iki Kodiko ndara. Nani kweri kishake weekend yama ifisa abantu. Karaoke iraryoshe mvuga ntigira vibe mu bantu indirimbo yamusiso. Nkizi ndimbo isanzwe. Ndakubatse. Iga ndirimbo ya South Soul ko yafashe none. Hello. If you get to hit this song, somebody love you. Yo. Iyo ko yafashe. Ariko bajyanye bakayimba nanyo barimba amakaraoke cyane none oya bajya okay bajya byarabaye turetse ibyo umuririmbyi professionnel ninde usanga nyene umuririmbyi professionnel sico kimwe n'ujya undi arimba bijya bisanzwe uzorabe abantu bose bazwi ku isi babasani ba mbere ni bari bazi ibintu bya professionnel bakora bijya bya live gusa ni kubera Jesse ntabyo nzi kweri mugabo nakiduma indirimbo ziwe zirafata ibishuwe ko zafata cyane none gusa ni strategy ushaka kubikora cubi vanga nyine kimya kubera ko ibintu vya live ziga ndirimbo za kera izafashe n'iziriya nyene za Baseline zaba ubu hageze indirimbo nyene za ubu nyene bishakira vya bindi vyuko nyene vyuko vy'umuhini Tage no gufata no ku izo ndimo zikire undi guys arundi asanduka urumva ni kugenda n'igihe nyene bisiwe bakata vyaririmbye ngo none wewe jewe Bebe yuremera ko kuri bigisha gituma indirimbo ishika kure. Je navyo nzi ko ntaco ndaremera. Okay, ubiha bana bagutega basha. Ubiha agaciro kangana gute? Oya sikanshi. Ni gato. Bisigwe ko ashaka kubikora gasamura gukorowe. Biravana na image yiwawe. Biravana no kungene w'abantu bakutse kuko ntidushobora gusa twese. Nibyo. Ariko kora muziki ubundi yukuraje ko bose batyabajamwe cyane. Ni byiza rega. Ni byiza ko gukora ibintu abantu bakunda.
kandi umuziki uriko uragenda neza. Nne kwata jorimba wewe. Je. Wewe muri video deja ukoze guca wiruka. Muri video deja. Sinzi ngaro office, je wahaka gukubita. Mbe Ines ari mu rukundo. Je. Nabaha muri kamera vyinshi bikora kamera. Kubera iki no kurambaza ivyo? Takaje kwa nyene je mwira mbona nabaye video tu nyene wahaka gukora ko wiruka. Je nirutse he shiramura. Shira. Je nashiremo. Nabirevye. Badaje. Nungubite. Nishira bugabo. Ndakwishuriye iki qu'avais-tu? Je veux savoir qui elle est amoureuse. Amoureuse, je suis amoureuse. De qui? D'une personne. Qui? Tubwiye. Urarenze. Oya ni juste kumenya ubwo. Wabimenye wabimenye saa tubandanye. Guys, okay, tuba turagacana na Ines ndimba y'umwabasiko ko yumva yitwa Yororo. Later you again. Your love. Your love. My love. Your love, my love. Okay, so your love featuring Tizo Wesley. Ni kuruka gwa AA Music Entertainment. Kugenda muhira bigazi ndi meza cyane kuva ku my image ngene yinjira. Onyene nyene nkibona gusa intro nkibona ijya teaser. I mean ni teaser ijya teaser nkibona. Nawe ati ndi muzira yashitsa kuri YouTube ndayirata. Nango mparo ati je 18 itashe sinemera. Ugamira kwenda bari post ko nantu benshi gura kuri Afriza postinze, editor postinze, mata post ni sad uya ntiga post ndi bazali. Ari je zali takubesha. Sad mi agupo niga kimba post muri livs. Sinje nganda abeshe je ndi ngambona kabisa. Nayo mbabarire boss umutama wanje zo kuvuga zo bagenza. Mugaje yesi je ndagusiga amavuta cyata byo. Uko hano suppose nayo. Ndagusiga amavuta. Okay, inyuma ndirimbo Ines uge kwikera gukora gute cyangwa kurikiza iki cyo genda gute uge kugaha kandi muziki neza. Yes of course. Ngiye gukora neza mu atamaka ubanuza ma cover ya hevye kumukora indirimbo. Sino yaheba mugabo sometimes urashobora kumvuga ati ndakumbira gakavuga gakora cyangwa abantu kagusaba ikora ko Ines ashoboye ibintu by'amakava barashobora gusaba gakora kava kuko hajya hariho kava zimwe bavuga ati nkene unkorere ikava yuko ugasanga ndayikoze uravyumva. Rero ngiye gukora ndaje gukora na INES Raguel. Yego, merci muzon supporting. Zage barivugana bigashaba abarundi bacu. INES Raguel. Okay. Hama ari bandanya. Nabacira gucira. Urumva nyene umusupporting nkuko mwamye munsupportinga. Hama nukuri ebana kano karirimbo kajewe na Tizo kararyoshye cyane. Abataraja kuraba kuri YouTube ni wandika kugira bikorohere wandika Tizo feat Ines ikizu cyibona nukuri kararyoshye. Hama namwe muca mutubwira kuri commentaire ko karyoshye kandi namwe mutubwire ko byagenze neza hano kuri Black TV. Baraza ko ndimbo ngamwe Black Records now. Yego. Ubona ko ari studio nziza. Tumbwa masi menshi ntituzimba kwe nkaho ni muzimba. Anga. Nasi navugira ngazo bayi. None wowe kuri ki warukurambaza ibintu ndakubwira ngo kucyo. None ushaka ndakwishura gute kandi ndakubaza. None urambwira. Nje ndumujournalist we ntumujournalist uri n'umunsi umuntu waje kutugendera. Basi nakunda. Basi none tugire. Karibu cyane. Okay, twayaze vyinshi Ines jewe novuga yuko sinzi nk'akajambo ufise ubyakunzi bawe. Ndabizi ko ufise abakunzi benshi. Sito ba diaspora ni benshi. Icyo dakizi. Icyo kintu bo since anyway akajambo ubyakunzi nagahe kugira ngo turangiza. Abakunzi banje muri rusange ndabashimiye cyane. Imana ibampezagiriraho muri hose. Nukuri mehezagiro yanje ibashikire murakoze cyane mwarakoze cyane ko ahantu ahandi nimwe bimwahashikanye. Kwa hiyo rero Imana ibahezagire. Yego hama mubandanye munshigikira umukobwa wanyu kugira twese duteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Kuko ni naciza cyane. Bareko ko havamo ibintu byiza. Yego na support yanyu. Merci beaucoup. Jeje ngo ndirimba karimbo ka Infidel gatoya. Jengo nkunda kajwe kawe. Kundi chiki wanje. Eko ndashobora kuririmba ariyo yose. Bakasi ibyo wumva wasi mugiryoshye. Your love boy, I need your love.
wanyise utaramenya unyitaho utaramenya umibyawe byose n'umutima wawe oisley yo nagajeje bwo kudoga ndifomenya yo gwahereye frère twakundo bwiza mubanye neza managenze mwateguye tubanye neza twebwe wa ubizi gute mwubanye neza okay sizi impamvu nyuma ko muratubesha abantu babiri bako ntibatubesha hari ikintu tu ugiye manaje kugenda kujya nyene anyway guys okay boy basi akari kanimba tarakanye ndisha ashe je numvaranga utakandira imbere indanye mbaragasa mugatebe gato ndetse umushetsi irese umushetsi ni imidimo nziza pani no niyo nimbi boy yabaye hiti cyane ndiba muri nshasha Linda ndirimbi kwirutse aho dushaka infidèle yushaka yose to basi rero none je nziragurutse zose basi infidèle kumbe nilaya naweza nachamini uliwe na mabwana saka wewe kumbe nilaya unaweza niachamini uliwe na mabibi saka bora nikwache wewe uende nami niende tusishikize mbe niache mawenge bora uende nami niende tusishikize mbe niache mawenge nakuachisha. Guys, thank you so much guys. Ndakunda cyane yari Black TV. Tukumira rambo ku kamera biki kuri micro INES Raguel. Niko bari kumwe kuri micro zacu muri Black Records na Twitch mwayibonye studio nziza ibandi muzisa neza. Black TV. Niko reki yitwa Black TV. Hari umuntu yirabura cyane nga muri Black TV. Twese turirabura. Peu importe ko twese turabona Black TV. Black TV ko ari umujournaliste. Ka twirabura tu. Nitwirabura. Je kari cyo kinamye ndacyumvira kuva kera. Nukuri. Pourquoi turirabura bien sûr turabanyafrika turirabura umva kwitwa Black TV c'est simple. Iyo ni siguro definition otanga. Ni bon, je ne vais pas te revanche. Black TV c'est une télévision noire. Ariye. Béton en digital. No precisa cantar com carinho baneza. Ain't nobody gonna love me like I do. Ain't nobody gonna love me like I do. You know I do. You know I do. Tudo kanda. You know I do. I do. You do. Kurang chang? No ya. Nur kurang puga nabi. Anybody in the okay. Ain't nobody gonna like you like I do. Ain't nobody gonna love me like I do. Ain't nobody gonna love you like I do. Basi ndimba nawe kwa mesha ko yo mu Rwanda iposte bazi ndimba yagishe cyane. Ntazo bari cyane bye. Uzakora kuri uzakora kuri surtout kuri rafran je ni nkunda nyene. Ngeno nantunze yari nje neza. Inde. Nani Sanbi. Majya majamba bifesh. Bo bameze neza. Wapi je nkunda kuri Fregus. Ubuze boys. Ndirimbo yawe. Inde. Sanbi. Na Sanbi. Akagadu sidavyemera mukure mu kazi ntuzuvyemeze. Guys, thank you so much. Ndakunda cyane. We love you so much. Cyane twaka video ruba